rero baje gusaka kuzi kari ruvunga ico kiraro baboneye uruvuye gusenya mugabo iyi ni inkuru atakinyamakuru cyo mu Rwanda gishobora kuyivuga aromba atakinyamakuru cyo mu Rwanda gishobora kubivuga so ibintu ntibimeze uko abanyarwanda canke ibinyamakuru byo mu Rwanda canke abashigikiye imventuro bariko barabivuga ico nzi nuko ibintu bikomeranye cyane abanyarwanda amandi makuru ahari mu Rwanda bavuga ko ahantu bahora bahamba abantu canke ndavuga akaburi ko bakuzuye bahitamo kwagura irindi nkuru udashobora kumva bariko baravuga ikibabaje n'abavyeyi bavyaye bagaheka bariko baraburira uruvyaro rwabo muri Kongo ariko niko biri ni gisirikare niko nico biyemeje ariko tuba tushaka baze bavuga n'ukuri ko bitariko biragenda neza mu gisirikare cy'u Rwanda amakamyo abantu bari mu Rwanda bashobora kutugeneza neza ha ku mupaka wa Bukavu winjira mu Rwanda amakamyo yirirwa araseha bajana hariya ikindi kintu twebwe tutariko turashima imigwanire kirabera muri Kongo burya nuko hariho bamwe bashigwa imbere bagatwarwa mwizingwano nk'ibitambo abandi bakabura ariko ukuntu ibintu bimeze nuko atantambwe M23 wayoterana igisirikare cyacu ciza cy'u Burundi iyo umuntu agize ropri mu gisirikare abantu barabizi ntibisigura ko umuntu aba yaneshejwe ndashobora kugira ropri hama nkagutegambushi ari ivyo mubona biriko bejeje kuba ku gisirikare ca M23 na RDF Inkotanyi ego yambushi yabaye rero bavuga ko yoba yaciye inkukura M23 aho bavuze nti ibi bintu bava gutakaza abasirikare barenga 300 sikintu coroshe no kuvuga rero turabonye cyane abantu mwese mundukurikirana haba mu Burundi hanze y'u Burundi turabaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye ego nizere ko mumeze neza cyane birumvikana neza turi igenekerezo ry'umunani ukwezi n'ikigarama mu 2025 nje ngaho kugira ngo tuganire bimwe canke mu makuru ariko aravugwa mu burasirazuba bwa Kongo aho ibintu bitoroshe bitameze neza hariya mu gihugu ca Kongo ego ariko imbere yuko tuje mu kiganiro nyezina reka nshimira abantu bose bamaze gukora subscribe utarayikora no bikore kugira ngo ibintu bigende neza cyane kugira ngo ntuzoze urasigwa n'amakuru aca kuri no rubuga ego ati rero ibintu bimeze gute so jewe no munsi nje ngaho kugira ngo dusesangure kuko ndiko ndabona ibinyamakuru byo mu Rwanda byakomeje byakabije ebana sinzi propaganda hoho bya umenga byari amavubi ariko murabizi neza nta gishasha kuri bo nejo nabonye ikinyamakuru kiraho cyo mu Rwanda kivuga ko aeroport Merkiro ndadaye ngo bayituriye ariko kugeza isaha ashaka kugende kuri aeroport indege ziko zirakora bimeze neza so birumvikana neza ko jewe nta gihe na kimwe nzopfa nemeye ibivuzwe n'ibinyamakuru byo mu Rwanda nawe nkurikirana ukazuzura abone inkuru yo mu Rwanda ntizo ziraguca ivutu canke gutera ubwoba bivanye nuko ababene data murabizi neza nta kuri kubavamo no munsi bumva bavuga ibi basanga sivyo ubuho bakomeje bari amavubi ubuze ko igisagara ca Uvira ibana mukaya dushobora kugisohokamwo ibana batwatatse bashitse batanguye no gukuraho president wacu batanguye no kuvuga ukuntu ngo bazomukuraho urumva neza ko ari ibintu je nita nk'ubugwayi kuko utagwaye mu mutwe ushobora kuja ngaho ukabesha abantu ibihumbi n'ibihumbi baba bagukurikirana ariko ikiza cibi bintu nuko ni kwa kundi nyene turabashimira cyane bo mundukurikirana mushobora namwe gusesangura mugashishoza mukamenya ko neza na neza ko ibyo ariko baravuga atari ukuri kubera ko je nko kurama nabivuze hari abantu benshi mudukurikirana munaciye n'ubwenge kuturusha munabona n'ibintu kusha uko tubibona niyo mpamvu rero
ndashobora guhendwa nk'abana batonya ico rero turakibashimira cyane kandi muko nyene no bujya nabwo n'ubutwari mu wundi ego imigwano iri kiraba muri no minsi imigwano ikirabera ahantu twa Ruvungi Kamanyora ego Ruvungi Kamanyora so no kuvuga iki rero ibintu uyu mwanya ndaza kubereka ambush yejeje gukogwa n'igisirikare cy'u Burundi bari kumwe na FARDC na Wazalendo bakoreye M23 ndavuga n'igisirikare cy'u Rwanda ubundi hari gihe je novuga ko abanyarwanda M23 ara bafise uburoho hari ukuntu bagize uburoho bararenza bagira uburoho bwa Uvira bagira uburoho bw'umukeke uri muri Tanganyika bararenza rero iyo umuntu yagize uburoho canke kijya kintu agishashaye kugishikako ukamera nk'umwereka akajyango gashika kwico kintu ukabanza ukamureka kidigadiga hama ukaca umubagira umuloba gute umukubite neza sawa sawa rero ingene bimeze yari imodoka canke imodoka byinshi ndaza kubashira ifoto ngaho yari ivuye hari ya Bukavu bazanye imisada bavuga imiti gisirikare abakomeretse babazaniye imiti abantu babavura bien sûr ku rugamba ko bategerezwa canke iyo uri kuragwana utegeza kuba ufise umuntu akuvura iyo wagize nk'ikibazo rero zari amamodoka kumbwa imodoka menshi zirenga nka 200 zari zizanye ibigwanisho ibiti n'iki kome navuze ati burya umuntu afise uburoho bwishi uramwugururira akiyumva kumengo ni sawa rero mwizo modoka no kugira ko hashoboye guturirwa abarenga 300 baricwa iyi ni inkuru dutanze kuko twebwe ntituvuga inkuru z'abanyarwanda M23 abarenga 300 basize ubuzima harakuzi ka Ruvungi hari n'ikiraro kiri ku ruvu abantu bahaze neza Ruvungi hariho ikiraro uracambuka ukagenda uriko uzanye n'inkuza za Fizi kubera ko bashaka Fizi hama Uvira hama ngo ibintu ngo bashinge umba uburundi nyene babigereho ibyo bateguye rero baje gusaka kuzi kari Ruvungi ico kiraro baboneye uruvuye gusenya mugabo iyi ni inkuru atakinyamakuru cyo mu Rwanda gishobora kuyivuga aromba atakinyamakuru cyo mu Rwanda gishobora kubivuga so ibintu ntibimeze uko abanyarwanda canke ibinyamakuru byo mu Rwanda canke abashigikiye M23 bariko barabivuga ico nzi nuko ibintu bikomeranye cyane abanyarwanda amandi makuru ahari mu Rwanda bavuga ko ahantu bahora bahamba abantu canke ndavuga akaburi ko bakuzuye bahitamo kwagura irindi nkuru udashobora kumva bariko baravuga ikibabaje nabavyeyi bavyaye bagaheka bariko baraburira uruvyaro rwabo muri Kongo ariko niko biri ni gisirikare nico biyemeje ariko tuba tushaka baze bavuga n'ukuri ko bitariko biragenda neza mu gisirikare cy'u Rwanda amakamyo abantu bari mu Rwanda bashobora kutugeneza neza ha ku mupaka wa Bukavu winjira mu Rwanda amakamyo girirwa araseha bajana hariya ikindi kintu twebwe tutariko turashima imigwano irabera muri Kongo burya nuko hariho bamwe bashigwa imbere bagatwarwa mwizingwano nk'ibitambo sivyo nk'ibitambo hama hakaza mu nyuma abasirikare nyabo ba M23 no kuvuga hari abanyagihugu b'abakongomani bien sûr bari mu duce bagiye barafata bambi kugira impuzu za gisirikare bagashigwa imbere amabomba yaje kubasambura bakabona bajya bandi kuza niko ofete hari abantu bariko baravuga ngo igisirikare cy'u Rwanda ngo M23 ngo ni beshi ariko niyo strategy iriko irakogwa hariya mu misozi ya Kongo turahojeje abavyeyi cyangwa ugwaruka cyangwa abapapa bariko baratwagwa mw'imigwano ku nyungu z'u Rwanda kandi batabishaka cyangwa ku nyungu za M23 ariko jewe nka conseil nagira ntange nuko je mbona bo ucika nimba ari ahantu ho gucikira uri umunyagihugu utawumva utatahura ideology kuko baraza bakakubwira ideology yabo
hama bakakwinzamwe ibintu hama ntushobora no kuvyanka utegereza kugenda kubafasha. Ico nico kintu kiriko kirakogwa hariya mu gisagara mu gihugu ca Kongo. Ego hama twagira tubeshuze abantu ariko baravuga ko Uvira ngo bayi umukanya gato nagiye mbona ibiganiro bikogwa n'abana bariya ngo mukanya gato ngo Uvira ngo barashikayo ahubwo barabe neza ntibikangure yashitsi wabo yakana kagoheno bavunira. Ubundi gisigara cy'u Burundi ntikivuga cyane canke kivuge ukunya kuko tubona M23 ifata aba journaliste bo mu Rwanda bamenyesha makuru ikabatwara hariya bagakwiragiza ibihuha. Narabivuze ko mu rugamba mu biganiro byagiye biraca ngaha naravuze ko ubundi mu gisirikare harakora ibintu bitatu, hariho media gisirikare hamwe n'amafaranga byose sivyo. Ndibaza ko ikintu cy'amafaranga cakoze yava ukitoba kiriko kirakogwa nubwo bampimukiye batabura nubwo ivyitso bitabura ariko nibaza ko ku murindi byari ku bwa mbere nibaza ko ubu bitariko birakogwa kuko n'ugerageje kugambana bamutoza intoki. Mwari mubonye abantu batatu bafashwe barafatwa n'igisirikare ca FARDC bari basubije gutanga amakuru muri M23 ayibonye amafoto y'karasirikira aho FARDC avuze ko ari abantu bagambanira igihugu cyabo. Ego ubu ikigwanisho basigaranye M23 ni ikigwanisho c'izimbuga nico kintu cyonyene basigaranye, nico kintu cyonyene bariko baritwaza. Ariko mwebwe mwese mudukurikirana murazi ko twe turatanga amakuru y'ibihuha canke iki amakuru aharizewe nuko mu rugamba hariho ababura n'abandi bakabura. Ariko ukuntu ibintu bimeze nuko atantambwe M23 wayoterana igisirikare cyacu ciza cy'u Burundi. Iyo umuntu agize ropri mu gisirikare abantu barabizi ntibisigura ko umuntu aba yaneshejwe. Ndashobora kugira ropri hama nkagutegambushe ari ivyo mubona biriko bihejeje kuba ku gisirikare ca M23 na RDF Inkotanyi. Ego yambushe abaye rero bavuga ko yoba yaciye inkukura M23 aho bavuze nti ibi bintu bava gutakaza abasirikare barenga amajana 3 sikintu coroshe no kuvuga rero iyi ntambara ikiraba nka football. Jewe ndabisesangura nka football kubera ko muri football umwe aratsinda uwundi agatsinda cyaka kugombora. Ariko tuze tuvuga uko ibintu biri takuca ku ruhande igisirikare cy'u Burundi twese turagishingira intara. Uyu mwanya ikintu kiko kiratuma banavuga utujambo tumwe tukaba twishi nuko hariho tudrone bashobora kwifashisha. Ariko ku ngwano yo hasi ndababwiza ukuri nta musi wohera ukavuna goma itari mu gisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi amateka yacu arazwi nabo nyene barabizi urumva barabizi. Utwo tudrone two bishimira kubera ko abantu mudukurikirana umenye ko ino ntambara yateguwe iriya diza. Iyi ntambara bayiteguye kuva 2015 igihe bananiwe no guhirika ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Niho bace biga indi nzira yo kuza ibujumbura. Iyi ntambara iteguwe gihe kirekire. Iyi ntambara barayiteguye gushika naho bafata ubwirinzi bafashijwemo n'igisirikare n'abazungu. Iyi Nord Kivu yose basa n'abayishizemmo ijya bintu by'amasysteme yabo bijya by'ubwirinzi. Nico kigwanisho nyamukuru bariko barakorerako, nico kigwanisho nyamukuru babonye ko boshira imbere kugeza umwanya niko kantu kariko karagira kariko karabafasha. Ariko kurasana ukundi babonana nta hantu na hamwe umusirikare w'u Burundi ahuriye n'umusirikare mu akarere. Umusirikare w'u Burundi birumvikana ko aza imbere sivyo. Ututunwa bariko baravuga utujambo twose bariko baravuga na kadrone gashobora kuba kariko kararasa hama kwaca baja ngaho bakavuga amajambo ya mu. Ariko drone igisirikare cy'u Burundi kirazifise, FARDC irazifise, abari keso y'umwanya gusa, abari keso y'umwanya. So rero abantu b'abarundi mudukurikirana canke abantu mukunda Burundi, abantu mukunda Kongo, mwumve ko atanzira ikirasha. Niba akunda mu Kirundo
mu Bujumbura baciye muri Uvira Kirundo ni hafi duci kugira umuntu agere i Kigali n'ibintu bibyumvikana kuko twebwe abarundi tujya dukaravye kandi ikindi bintu wabwira nuko burya abarundi bose ubona abasirikare rero ndavuga nti burya uworukarisha gomumwa ariko nta keza k'intambara ariko bibaye ngombwa intambarira kuko umuntu ntashobora kukwataka nawe ugumudefanda gusa nawe uramufansa niko biri kandi abarundi nta gihe na kimwe twigeze tubyunga umuntu nico gituma abanyarwanda ntimujenga nabonye ukuntu umugore ko mugenda musuzugura abarundi bebe narantwenza ariko nibaza ko umunyenga w'amahoro wabarenze wamukeneye kumva gatonya ingene biba bimeze ariko twebwe abarundi bibaye ngombwa izokorwa ariko nibaza ko atari byo bantu twese twifuza so nuko bimeze umwanya tuvugana ni just ikiganiro cyo kuhumuriza badukurikirana kubera ko hari gihe propaganda ziba nyinshi ugasanga abantu ko arasinda imitima ko baratwandikira ngaha bakatubaza ngo tubabwire uko ibintu bimeze muri Kongo natwe tubagereza kwidocumenta tukabaza n'abariyo bakaduha ukuri nuko imigwano ikomeye ukuri nuko M23 yifuza aka karere ka Uvira Fizi kugira ngo bashobore gukora umugambi gayitse bateguye kuva kera bategurira Burundi batumwe nabo bakorera kuko izi nguvu ziri muri Kongo za M23 biragaragara neza ko hariho umuariye cyane umufatanya bikorwa nabo akomeye cyane kuko iyi resistance bafise nibaza ko iyi resistance toyigere ku gisirikare cyo Burundi birumvikana neza ko iyi ari ingwano biteguriye igihe kirekire ariko nibacire birarura abarundi tugiduka so byari ivyo twamwe tubabwire ego tubibutsa ko mushobora gukanda subscribe ku bantu muje gushasha kugira ngo muzoze murabona amakuru tubashikiriza ego turabakunda cyane ciao